Ndazi Berry Chris ingene yumva Yuna kimwe nazi maji ko strong tu akini avyumva kona ndi umuntu mukuru gampeti namuravye ndabona nyene ko twigera tunanigo rero tuvuye hajya aho twabonye Berry Chris numwe mu bantu bamaze igihe kitari gito arabaze umwaka urenga mu bibero kuri rya mpimba ndetse aho dossier yo murayizi nitwevugira nga ariko yarageje kurondera abamuburanira donc ndavuga aba maître kugira ashobora kumufasha ariko mu byo tubwiye neza yuko bitaragenda neza ariko vuba bishobora kugenda neza rero twashogura kandi na capitaine muramuzi yakora kuri Agateke yakora kuri Agateke nyene mwakorana urumva Berry Chris mu bisanzwe igana abantu baboye mu commentaire umva ngo tubariza amahera yambarira Berry zaracambara amahera menshi kabisa kuri kirato ewa yari drip y'ubusazi sasa yatubwiye ko akora igiteramo le 8 mars gusa agaca yiro ngo ntibamumenye rero nka capitaine arababaye jivyo kuvyo nabonye arababaye n'umuntu atari yakira mugakwiye kwiyakira akamanza akabona ahantu hari dabo numvise ngo yabaye umuzigirizi wari umuntu yagara kivuga umuzigirizi wacu gisigura umuzigirizi ni terme zo mu ibaro rikuru ngo baye umuzigirizi nibanja baye umuzigirizi no kuyinga rero birababaje ariko ameze nabo kumenga sinabica oya gusa ikintu kumubwira canke no kumuremesha kubera ko birababaje kumva ngo umuntu yagiye mu mpimba ejo kazomba ngo yagiye kwa Rojanti kubera kutakira ibibazo rero tuvuye hajya aho twabonye Berry Chris numwe mu bantu bamaze igihe kitari gito arabaze umwaka urenga mu bibero kuri rya mpimba ndetse aho dossier yo murayizi nitwevugira nga ariko yarageje kurondera abamuburanira donc ndavuga aba maître kugira ashobora kumufasha ariko mu byo tubwiye neza yuko bitaragenda neza ariko vuba bishobora kugenda neza rero twashogura kandi na capitaine muramuzi yakora kuri Agateke ibiyago byinshi mwabigiranye cyane uri kumwe na Berry Chris nubuhe butumwa yaguhaye kugira ushikirize bamwe mu bafana biwe bamye bamufana kuvana kera eka nubu kandi bagifise umutima kuri Berry Chris Unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili kabisa. Ndabaramukije cyane muri kudukurikirana ku mboneshakure zitandukanye turi kumwe na Agateke turi kumwe n'umutanirwa TV turi kumwe na Koresha Umwanya Media turi kumwe na Rambo n'umu artiste muri Irebe turi kumwe na Morles muramuzi n'umuririmvyikazi w'umurundi umurape sinzi ko gifishe femine ndi kumwe n'abandi bafana b'umuziki bose muri rusangi ndetse ndi kumwe n'abashoboye kwiyumvira ko dushaka gushika muri kino kibanza hano hantu mutubona sinzi ko muhabona benshi abantu bahazi ino pavi bararizi ni turi kwiboro rikuru rya mpimba turi kwibarabara canke ku marembo y'iboro rikuru rya mpimba aho twari twaramutse dushika kuraba bagenzi bacu bafunzwe muri ryo bohero aho harimo Berry Chris muramuzi niyo tuvuye kumuraba hariho Berry Chris hariho capitaine mumenyesha makuru hariho ni benshi Bodisiri barapere Panana Fabirov kera ariko naje gahugiye dushoye kuyagira twasanze biro bimeze muri rusangi twarashoboye kwegera turasaba mu nzego mu gihugu turasaba kugira bashobora kuduha uruhusha dushoye kwinjira mu biro kuri rya mpimba aho muzi neza ariko atamuntu umwe yigeze abikora yigeze abinamukundira ngo umenyesha makuru yinjire mu mpimba gutora amakuru ariko twaragerageje gusigura twabo turondera ivyo tugiye gukorayo baraduha isango bamaze kuduha isango bagiye mu bushikiranganje baduha isango ariko kandi ntivyahavuye bikunda neza ariko turi neza kwibohero rikuru rya mpimba twinjirane nanje mugumane nanje ndetse muza kubona vyinshi bitandukanye ndetse muze kubona abaririmbyi mwabuze mukunda canke mukunda n'ubu ukungere bamerewe mwihoro rikuru rya mpimba amaze mwanye abantu bari ngiye Berry Chris amerewe Bugano Burundi yega leta yacu Burundi
leta yacu Burundi iritaho abanyororo ariko batagase no onye Berikris ntuze bodisini ngiri yaganga basiriga baratagata kwera ni kulala Reka nibiryoshe nabaye bajye bose twarafunganwa kunzi wa Yaga Tech TV murameze fresh nizere ko mumeze neza ku mpande zose z'isi nkuko mubibona nkuko muriko murabibona biciye ku mbuga ya Yaga Tech TV biciye kuri Mutananirwa TV biciye no kuri koresha umwanya murabona ukungene turi kume hano tuvuye mwibohero rikuru rya Mpimba aho twashoboye kwishikira uyu munsi ngo bimeze gute rero turi kumwe na Landi Promoter muri rusangi dukeneye kumenya n'abana sinzi bakeneye kumenya mbe ivyari vyatuzanye hano mwibohero rikuru rya Mpimba vyari biki Landi Promoter muri rusangi kabisa murakoze cyane tuvuye mwibohero rikuru rya Mpimba nkuko mubibona nka bamwe mu bantu bari hagufi umuziki w'u Burundi nka Landi Promoter narapost ndavuga ati turifuza yuko tuja kuramutsa Berikris turifuza ko tuja kuramutsa ababaye tubabarane nabo mu buryo bwose dushoboye afande rero ari kibazo none hari kibazo ngaho merci beaucoup urakoze cyane mutara rero tuvuye hajya aho twabonye Berikris numwe mu bantu bamaze igihe kitari gito arabaze umwaka urenga mu bibero kuri rya Mpimba ndetse aho dossier yo murayizi nitwevugira ngaha ariko yarageje kurondera abamuburanira ndavuga aba maître bwira ashobora kumufasha ariko mu byo atubwiye neza yuko bitaragenda neza ariko vuba bishobora kugenda neza rero twashoboye guhura kandi na kapitene muramuzi yakora kuri Yaga Tech yakora kuri Yaga Tech nyene mwarakorana wowe ntwari bwaje wari kuri wanje rero twabonye nawene ibintu ubuzima nyene bwo mu mwibohero urumva araboshwe arafunzwe urumva arafunzwe Landry warateye akamo kubiciye ku mbuga zawe aho usaba yuko hoza abantu benshi gushigikira runo rugendo ariko nk'abariko barabibona muri aka kanya barashaka kuvyumvira mbe ko atabaririmbyi bajya bakomakomeye dusanzwe tuzi turiko turabona ego turafise abaririmbyi hano turamufise Davis turamufise kandi na Rambo bashoboye kwitaba akamo kawe mbe kuri babandi baririmbyi eske ubu no butumwa ntabwo bwabashikiriye Galante Double J na Kiriku twavuganye ariko Double J na Kiriku na Rinoji twavuganye ariko Kiriku Rinoji vyamugoye ari amasezerano agiye gusinya nkaje nk'umuhagarikizi ibikorwa vyiwe urabona ko ndi ngaha ariko banavuze ati uwo nihaye shobora gutenguha abantu bashoboye gusoma post zanje bakeme bakitaba kamo Double J na Kiriku nabone bazindutse baja mu ntara nziza ya Gitega aho Kiriku arafise ibintu ariko aratunganya neza muri iyo ntara akaba ariyo mpamvu batashoboye kuboneka ariko kandi imisi yose iciza canke gukora neza canke kwifuza gukora ikintu ciza ntibisaba abantu benshi ntibisaba ngo naka ngo participe bashaka ko bakunda naho bataje ariko nabo bakazurondera umunsi wabo cyangwa basanga batereye mu jewe sintwara Ricardo Musicien jewe sintwara association y'abamisha makuru oyandi umisha makuru yigenga fise kinyamakuru Umutananirwa TV barakizi kandi abandi bafite subscribe barabizi nje ndigenga umva ni nka jewe nabivuze nka jewe rero abantu bashoboye kumvira ko kabone uko nabone babifisemwo ako gatima bumva ko babishaka ntiryari itegeko teri ni bakunda kuvuga ngo ni gisabo sitegeko ariko muri rusangi abantu bakeneye kumenya twashoboye kubonana twese na Berikris turanamubona capitaine de la capitale mu biyago mwayaze abantu bakeneye kumenya byari bimeze gute Ego reka nshimira umukuru w'iroro rikuru rya Mpimba we yashoboye kudufata neza nk'abanyamuzika nk'abantu babayeho biremera bihingu babayeho kubera ingabirano zabo ndetse akaduha umwanya ukwiye gushora kuyaga na Berikris n'abandi babaye muri iroro rikuru rya Mpimba ni ikintu kidasanzwe bro kubera umuyobozi kuguha umunyororo ntibaze ngo ni ibintu vyoroshe si ibintu vyoroshe na gato umuyobozi kuguha umunyororo ariko akubwira ati Landi Promoter ibintu vy'amakamera oya koresha umwanya ibyo bintu byawe navyo dushaka ngaha kubera none mwe urusha ati oya nivye oya ikiganiro cyo gukora iganiro rikuru rya Mpimba bisaba ko wagiteguye neza ibibazo birungi haheze nimba ari indwi zinga indwi zibiri urugika ibibazo bakavyiga ko bakaraba kata kibazo na kimwe ushobora gutera muri societe ariko batwubahishije turashobora kuyaga neza n'abasanzwe barongo iboro kuri rya Mpimba nabo tugiye kuraba abapolisi mwabibonye abapolisi mwabonye nyine badufashe neza kabisa
nkawe ngire umupolisi avuga ati bani mwege twe baduhaye umwanya ukwiye baduhaye amasaha n'amasaha baduhaye isaha isa n'inusu ndibaza ko twe bantu ba mbere tushobora kuyaga n'abanyorora umwanya ungana uko uwundi munsi tuzosaba tuje muri visite indani batwemere tuje indani mu jengoni ego ko je ndahazi siheza ndibaza mwahabonye ego ibiyago vyinshi mwabigiranye cyane uri kumwe na Belle Chris nubuhe butumwa yaguhaye kugira ushikirize bamwe mu bafana biwe bamye bamufana kuvana kera eka nubu kandi bagifise umutima kuri Belle Chris bana je yambwiye ko akiri face rapper teri yabibonye teri we akiri face rapper yakubwiye gakora show gute urumva Belle Chris mu bisanzwe igana abantu baboye mu commentaire umva ngo tubariza amahera yambarira Belle zaracambara amahera menshi kabisa kuri kirato yari drip y'ubusazi sasa yatubwiye ko akora igiteramo le 8 mars gusa agaca yiro ngo ntibamumenye umva Belle Chris mu bisanzwe guys hari ukungene mu mpimba wiha amahoro kugira nyene musu uhere ariryohera akanibagira yuko anafunzwe rero yaje yashadije atwenga naho bamwe muri twebwe bari bafite akabonge amarira ariko wewe yaje aduhumuriza cyo turatangura gucanga mukatura twenga rero nukuri nabo bafunganywe nabunyumengo bose baracangamutse cyane ego rero ndibaza jewe twashoboye kuyaga no witwa Body City yambwiye yuko afunzwe kuva 2018 amaze imyaka 7 urumva Belle Chris amaze imyaka 2 yo Davis abizi guturuta 2019 amaze 6 urumva Mogrez arabizi cyane kumusaga ye mwe ko oya uvuze ko ndabizi cyane kubera kumusaga nije ndahatwa oya kumusaga kubera ma hip hop runo rugendo warubonye gute wagwakiriye gute muri rusange rugendo rwo rumeze neza igikuru nuko twabaravye bose kandi tugasanga bameze neza bariyakiriye kuko kuja mu mpimba no kwiyakira d'abord kuko utiyakiriye twova dusanga bibaye ikiriyo mugabo nukurema bababaye bazosohoka hari ugenda avuga ati ngire mara y'imisi 2 canke ati kanigira uko bose bagenda bavuga ngo ngunda sohoka asa ngo nguyo dose ngo mugabo nimba birinze bishika hajya uramanza ukumvisha umutima yuko gusoka suba nubwo vyosha bikunda mugabo aramaze kuremesha umutima utaremesheje umutima ni hatari hari abantu bamaze imyaka 7 imyaka 9 10 na 20 bariyo iyo rero bataremesha umutima byari kuba ikibazo gikomeye rero nka kapitene arababaye jivyo kuvyo nabonye arababaye n'umuntu atari yakira mugakwiye kwiyakira akamanza akabona ahantu hari d'abord numvise ngo yabaye umuzigisi wari umuntu yagara kivuga umuzigisi wacu gisigura umuzigirisi ni terme zo mu ibaro rikuru ngo baye umuzigirisi nibanja baye umuzigirisi nukuyinga rero birababaje ariko ameze nakumenga sinabi cyane oya gusa ikintu kumubwira canke no kumuremesha kubera ko birababaje kumva ngo umuntu yagiye mu mpimba ejo kazomba ngo yagiye kwa Rojanti kubera kutakira ibibazo kira muri turahura n'ibibazo no musi tosha kwa dukutungana ejo kazomba wewe kazomba naka kazomba jewe ndagiyeyo ni ibintu bisanzwe nubwo bibabaje birasanzwe no kuvyakira tu mugaye gikuru no kwa bandi ari ikindi kintu kongereza ko guci ego teri ikindi kintu kongereza ko gukoresha umwanya hari ikintu abantu bibaza ko umuntu agiye mu ujya mu stavuza amajambo meza cyane kandi amajambo aremesha ikintu mwomenya ugiye mu mpimba sikuvuga ngo ubutungane bwa kwanse cyangwa ngo igihugu kiba cyakwanse muri societe ugu muri umwe n'igihugu umutwagwa nk'abene igihugu bose ahubwo Belle Chris abantu ni mureme Belle Chris ubutungane bwaramwiyegereje kugira ushobore kumukosora kumwegeza no kumuhimanuro nibwaheza kumwigisha no kumuhimanuro kuzoheza bumusubize mu kibano abari n'abandi bantu ubutungane ni buhana urakosora burantura ubutungane burahanura niyo mpamvu ubutungane buhari bwo ushobora gutunganiriza buri muntu nimba uyo muntu bagiranira ikibazo na Belle Chris ahari ubutungane byaramufashije kumutunganiriza abafana bo bizeze iki muri rusange abatashoboye kwishikira tari baza makuru ya Belle Chris ariko wewe wishikiye twese twishikiye wo bizeze iki muri rusanga kuri Belle Chris no saba yuko metre muvayo turatakamvye mu metre wacu akundugwaruka kabisa turazi neza ku rubanza rwa heri iwanyu turifuza neza yuko mugira ico mufashije kino kibondo kirabakeneye cyane ushobora kumufasha
ashobora gutunganirizwa Berry Chris nk'ubutumwa nako je narindi mu babikurikiranye kuva Berry Chris agifungiwe kuri zone nubwo metre muvayo yobikurikirana nkuko nawe yabitanguye ariko ndazi ko umuntu bafitanye ikibazo na Berry Chris abikurikirana hafi kuba cyane kubaja kumuraba aca inkoni ngufi n'umuvyeyi ejo nejo bundi umwana washobora gukora ikosa ugasanga nawe arikasaba uwo yimye bisigurike ejo umwana ashobora kugira ikibazo ugasanga uwundi nawe aramubereye ibamba arankankiye kumusohora rero gufungwa siyo nyishu y'ibibazo nimbi ikosa ryarabaye baca inkoni ngufi ya barabe bavuga ati ikintu coko guku bagatanga ati ikintu kugira ngo iki kintu kive mu nzira ni muze famille ya Berry Chris na famille yiwe yabo bantu bavugana babihereze mu kiyago ibintu biba mahoro ko gufungisha umwana nkujya ni kumwicira kazoza vraiment nimbi ko sagera ba antwera ritahuye mugabo bavye baca inkoni ngufi bamurekuze ni kiye kintu wo tubwira nk'umuririmbyi ku baririmbyi bagenza ni n'umuntu ashoboye kwishyira numvise ngo abaririmbyi bataje natutitari tegeko gusa nk'abaririmbyi muri rusangi je barabizi je sinzi kurya umuntu abaririmbyi n'abayipokrizi gose kuko ndagutera inkuru iki kintu kiba ku muntu ejo kizoshobora kumubako kandi urumva ibintu by'abaririmbyi hatanguye bamwe bajayo bamwe byarabaye cyane gose ubuheruka nta muntu watabizi yuko Landry nawe nyine yagiyeyo Landry iyo atabona abaririmbyi bamwe baza kumwitaho uno munsi ko bafite inzigo abaririmbyi benshi hari ikintu kimubako na famille yo yovuga ati nani bigenda ugira ubisubiremo gute batakwitayeho abaririmbyi twibuke ko nawe ahantu uherereye ushobora kujayo rero vyoba vyiza nubwo umuntu utabumuza aramuco bitwaza kuje nta bugenzi ko dufitanye sima ko ubugenzi genda ushikeyo umubwiye ati jewe ndi umuririmbyi bimeze uku je kukuraba nubwo mutoyaga tinayishitse umbone biraheze turabe twibukanye tugira imitima y'abantu y'ubuntu inyuma yo kuba umuririmbyi uri umuntu kino cyumviro Landry yazanye muri rusangi we wacakiriye gute Ikiciyumviro nko kuri Landry na Jeno mubwira dukora iciyumviro atari kuvuga ngo tugikorere ngo babandi bagiyeyo ahubwo vyikorere wewe no kuvyikorera kuko nawe igituma yabikoze nuko azaho yaciye harababaza rero ndaje nacakiriye neza kandi vraiment courage nejo ntibice biherera ngaha nejo uronse uwundi mwanya rabukusanya abantu bangahe ubatware gati tugende uko bijya birabaryohera gose nubwo umuntu tomuha akantu kumubona gusa biraryohera ijambo rambo cyende ngena kubaza ikibazo kimwe uri Rambo kandi umaze igihe gito muri game ariko je muntu ndakubona mu bintu uraseruka kenshi cyane hanini hari ibintu byagushikiye mu baririmbyi bagenzawe uvuga ati naje kwera ibi bintu ndabona neza ubwo naje sinoterera abagenzi nubwo byo bitaranshikira ariko nizera neza yuko uyu munsi umuntu ahura n'ikibazo cyangwa ugahura n'ikibazo uyu munsi mugana nawe kigushikira ejo nizera neza cyane yuko ejo nange ushobora guhura n'ikindi kibazo nobabara cyane mu gihe mwebwe nanizi ko muri abagenzi banje mu gihe nohura n'ikibazo sinigire mbona ko mwangezeko rero kubwiyumvo numva umutima wanje uba wugurutse cyane gose kugira nshikire mu bagenzi banje baba bahuye n'ikibazo ariko ico nobesha coco pe nabonye Berry Chris numva ndabaye cyane umutima wanje numva utuntuye gose nabaye cyane n'ikibanza kitaryoshye bantu b'Imana nahantu habi cyane ngira ko nisabira abarinzi bagenzi bacu nko Davis yareje kubivuga dukundane tugira urukundo kandi umugenzi wacu tumugarukire ko si ngombwa ico umushiriye kumutwarira umutima wa nkabirakiye yego murakoze cyane merci beaucoup abandi mugira icyo murengeje ku byo mwabonye aba ni bamwe mu bafana bashoboye kwishikira kugira nabo nyene barabu kungere Berry Chris abenye n'abandi benshi yego vraiment twebwe Berry Chris twamukunda cyane gose turabafana biwe wo ku mutima Berry Chris twamukunze kuva kera twe byatubabaje kuba twageze ku ibohero twamusanga mu buzima arimo twasanze atari mu buzima babaje nkuko twari tuvyizeye turashima uko ameze kandi twizeye kazovayo mu minsi mikeya turavyizeye cyane Landry kugira mu ngundi nawe avunagura amajambo make nitwa DJ Vicky nkorera mu Kamenge nabonye post ya Landry ku munsi w'ejo Landry promoter yabipostinze aravuga ati abantu bashaka kuja kumushikira Berry Chris baze bahashike muri hayo kaze nani ndavuga ati numuntu wacu numuririmbyi kandi
dosiye yiwe twese turayizi turavuga ati katwashike twashitse twabonye vraiment ahantu hari ahantu heza fasha dusabe abantu baba bifisemo uruhara bamufashe na mutama wacu metre muvaye amujinyuma amufashe tebe ko yovayo kandi dushimira Randi yashoboye kugira kino cyumviro kugira ngo ashobore kugira icafashije murakoze. Merci beaucoup kaka we gira icurengeje guvunagura amasegonda hamaranje banyitemeri cyane rya mbere ngiye kumpimba kweri hambabaje sana kandi rero nabonye post yakoresha umwanya no munsi avuga yuko sayine za kuba tugiye cere sayine yarigeze ca ndabibona ca mvuga ati ngende duhurire amabereke sara mugenzi wanje kweri gusa byambabaje kumubona ahantu yarari kweri. Merci kuri uwo mutima Barca vunagura bonje nitwa MG sugia hapa ni MT MG1 juste Chris n'umugenzi twabana mu Kanyosha rero twarigeze kuba duhura kwa Fabirov mu nyuma namaze kuduga numva ngo ari mu mpimba ndavuga ati ndaronka kaya nzozira kumuraba rero ryari narabonye post ya Landry ndavuga ati ni niyo occasion nziza yo kugenda kumuramutsa naho atari umwanya mwiza. Merci Zari kaka wautaongea Landry uri mu bantu twovuga yuko bakoze igikorwa gikomeye cyane kandi urabona uko bamwe mu bafana ba Belchris bamwe mu bantu basanzwe bakunda ibikorwa vya Belchris bamwe mu bantu bafise indoto bakeneye kubona Belchris asube kandi kuza mu gihugu. Landry ikintu wakoze reka kwanza tugushimire muri wa mutima wawe w'urukundo utanga ukerekana mu nguvu zawe nyinshi ushoboye zo gushigikira muri industry ya 257 uwo mutima uzo urambane. Mbe nigiki woshikiriza nigiki woshima kugira abazokurikirana kino kiganiro baronka umuco kandi nabo nyene badufasha amasengesho ku bagenzi bacu bari mwibohero kugira baronka koyoko baronke n'amahigwe yo gusubira kandi kuza mu gihugu. Urahaye kaze bro. Akoze cyane bro, iborero rikuru rya Mpimba ahantu heza cyane si mu rusengero si ahantu h'ibiteramo ahantu butungane bushira abantu bakoze ibyaha kugira bushobore kubakosora no kubiyegereza no kubitaho abasore muri society y'abandi bameze neza. Rero ndazi ibihe bibi nahagiriye bibaza kandi marazi ko nagize ikibazo ndafungwa nanje mfunze ubujanye n'umuziki n'umuririmbyi Baraka Oleg muravyibuka. Rero jewe kugira umutima wo gusubira kuraba abantu bagowe muri rya bohero nibaze neza ko ari ikintu nategereza gukora kandi bivuye ku mutima. Naheruka kera bro narahababariye cyane ndazi Belchris ingene yumva kimwe nazi maji ko strong tu akini avyumva ko na ndi umuntu mukuru gampeti namuravye ndabona nyene ko twigera tunanigo. Bakunzi ba Yaga Tech TV mubandanye mudushigikira, abakunzi ba Mutananigwa TV mubandanye mukora subscribe ku Mutananigwa TV kuko nimwe mu TV ikora ibikora bakore bishoboka vyose kugira muronke exclusive nyinshi zitandukanye. Mubandanye mudushigikira, behind camera twari kumwe na Mr Vibe. Asante sana.